Mu rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize mu mpera z'ukwezi kwa Ruheshi mw'ishirahamwe ryo gutwara abantu Otrako, yagirije uwararongoye iryo shirahamwe ico gihe Albert Maniratunga ko ataciye amara iryo shirahamwe rya leta. Evariste Ndayishimiye akaba yaciye amubogoza ku mugaragaro. Umukuru w'igihugu yaciye ategeka umukuru w'igipolisi ko atosubira kwemerera Albert Maniratunga guhonyoza ikirenge mu kigo ca Otrako. Umwenegihugu wo mu Cankuzo, wo mu Ruyigi, w'Igitega, wo mu Rutana, bose bamanuka i Bujumbura. Bose bamanuka i Bujumbura. Urumva igitoro baba batazi ingene kingana? Urumva umwanya baba bataye ingene ungana? Uwo kontora amahera bamaze gutakaza. Twoyaharurangana nka gute? Deje wawe Otrako ntasubira kuhinjira, n'abarya batwara irya sosiyete ntibasubira kwinjira muri Otrako. Mu minsi 3 nzoba mpejeje koruganiza ingene hazoca hakora abo batarimo. Mugabo wose wewe ntawusubira kwinjirana yaba deje wawe Otrako yaba ni sosiyete. Abahari ejo tuzoja tutanga kuringaniza ibikorwa vyihuta twakorera. Nivyo kandi ntibakwinjira aho biraheze byose bifate mu ntoki ntagire ico nonekara byose bicungire ngaho tuzobitorera umuti nta kibazo. Igihugu ntigica gipfa ku munsi umwe ivyo ari byose kuko n'ubundi ibiturere biriko biriragwayo ndabizi byose biriko bibera ko kajagari kose kavuye kuri ivyo. Sawa nivyo. Nyuma y'amezi 3 gusa umukuru w'igihugu yahavuye asubira kugomwa Albert Maniratunga mu mabanga yo kuba umuyobozi mukuru w'igisata co gutwara abantu n'ibintu gisanzwe ari naco iryo shirahamwe Otrako yahora atwara risanzwe rikukira. Ubwa Frederico Bamvuga Inyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu ngo nibitera soni kubona abantu banyuruza amatungo ya leta bakaba ari bo baguma bahabwa ibibanza bikomeye mu gihugu. Akabona ko imvugo y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariyo guhuma amaso amakungu. Umuntu yoca yibaza ibibazo byinshi. Icambere yo kwibaza none umukuru w'igihugu ibyo avuga burya na karimi ibikorwa bigasa ukundi. Mbega yo bashaka ko yibaburira ko abarundi mu kuvuga neza ariko ibikorwa ari nka vya bindi vya nyakwigendera Petero Nkurunziza. Aho umuntu yoca kandi yibaza ati mbega byo babisa na vya bindi yatwemerera aho bagenda mu bwiherero hanyuma bamaze kuvayo agasohoka avuga ati twafashe n'ingingo ihambaye. Iyo ngingo ihambaye nuko kuva ubu tugiye gutangaza ivyo dutunze nkuko amategeko abidusaba, kuko ibwirizwa nshingiro koko rirategeka umukuru w'igihugu icegera ciwe umushikiranganje wa mbere n'abashikiranganje bose gutangaza ivyo batunze. Ivyo biri mu ngingo ya 95 niho babidondagura. Hanyuma hagaca haza iyindi ngingo y'159 iyo nayo isaba umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka n'abagize ibiro vy'inama nshingamateka na nkenguzamateka nabo nyene ko bavuga ivyo batunze imbere ko bashikira amabanga yabo bakabishikiriza sentare ntahinyuzwa. Abo bantu bose rero nta numwe yabikoze. Rero gushira amabanga Albert Maniratunga byo babisa n'ivyo ni kuvuga tuba turindiriye ibindi 2 canke 3 kugira ngo umukuru w'igihugu tumukure kwa maboko dutangaze imbere y'abarundi yuko mu vy'ukuri ivyo avuga ni vyiza ariko nuguma amaso amakungu kubera ko acakora budatevye budakeye kabiri ibihushanye n'ivyo abayatangarije abarundi n'amakungu. Kuva umugambwe CNDD-FDD zishuka ku butegetsi mu mwaka wa 2005 hagiye haza haribonekeza abategetsi bamwe babogozwa bagirijwe amakosa ariko hadashize na kabiri bashirwa mbere mu mabanga akomeye gusumba yo babogojwemwo. Abatari bake bakabona ko naho umukuru w'igihugu Ndayishimiye yasubiriye ku ngoma Nkurunziza mu mwaka wa 2020 ukuntu ubutegetsi barongoye bukora vyovyo atakinini cahindutse.